muri Akiam nko mwabonye rero Eyana ahantu ntihasanzwe umuririmbyi Rinoji umva ukuri nawe akaba arose gift nko bantu asora amafaranga menshi kugira ngo Afla hase neza sinzi ko naho za kwisiga amasiga inzara kera kuri legend yarasiga inzara ariko ubu sinzi cyako Rino ni aje myg umeze neza Akiam uyibona gute myg kubona umudame wa yarose agashimwe kandi benshi bavuga bagira barasohora ariko aba boss abantu basohorera ntibibuka kugira comeback ivyo donc abakiriya baba bakoresha ubwo wavyakire gute biraryoshe bazoko basanza baravuga kugira buri mwaka kugira ngo abakiriya bagume biyongera biri byashikira n'abandi ngira bizobaye ingozi zo kwanza ego uri umugabo waronse agashimwe uvuga iki cyo naryohewe bazako ndakonse kubera bari bazagire cyane ego uitwa Ange no bantu barungiswe n'uburongozi bwa Akiam bwasho guserukira abakora atanga ubushimwe tosha gusaba yuko muhamagara Afla nawe bagagarara hamwe kuko kubona umugabo aroza agashimwe n'umugore akaronka agashimwe biba bitesa sana biba birenze it's ihorere mwana wa mami nakiwiwe kubera ko ngo numukira yinjije menshi umva ko pourcentage yako yimo mzee hela yako hiyo Monya Fleur oya Jerry gerahera Monya Fleur ni kintu cerekana yuko udatamba wirorera iki ni kiba gisanzwe ko udatamba wirorera amafaranga yose ushira mu bintu bijanye no kwisiga no inzara nziza n'ibindi ubona ko bitapfuye ubusa ubwo wavyakire gute uravye agashimwa hawe na Akiam nibaza ko ari kimwe mu bintu bitanga courage ku bakiriya aussi kandi nibaza ko ari ibintu tutadusanzwe tumenyereye aho company runaka cyangwa yiyumvira gutanga agashimwe ku bakiriya rero nibaza ko all I can say turabashimiye cyane n'abakiriya banyu ego nk'umuririmvyikazi turazi ko mufite akazi kenshi harimo no kugara kwinshi twabonye waje kwifadikanya n'abakiriya kandi bakubonye ku buntu mugenzi neza yuko apparence yawe benshi bakunze kwibona ariko barica amafaranga ndavuga na visage igihagararo cyawe byose byagenze gute gurusho kwitaba Akiam byoroshe kandi uri kumwe n'umugabo wawe acancera ingene muvumye muri mino minsi macho yangu yako kitaka irangi yanatokea na rangi sasa hapa unatafanya shida hii nakausha kwa mafuta nipatie kiasi nivue kiatu sasa ukota kiatu pale tunapata kia zote la usijiaje asante merci sawa hapo na ikatu tunabadilisha hapo unataka kufanya nini hapo kwa nataka ni kogota ile mafuta ya msura yakogota sasa tu aliniumiza sitaumia kitu siumi aliumiza hata kidogo sasa itakogota acha tuna aliwantu nyene kwifatikanije rero turamushimiye cyane Akiam yaramuhisemo iha agashimwe amashimwe shukuri Monya Fleur abatamuzi Monya Fleur n'umuririmvyikazi w'Umurundi kandi n'umuririmvyikazi agezweho ariko gusora indirimbo yitwa ihorere ku munsi w'ejo ari kumwe n'umuhungu basanzwe bakundana yitwa Rinoji muramuzi Monya Fleur n'umuririmvyikazi sinarizi yuko nawe atagatira hano numwe mu bantu yoshize kinzara basanzwe bamushira kinzara muri Akiam inzara zanyu ziratera mbutiyaje ku mbuga none mugango ujya ubugare gute ngo bigenda gute sinzi ko bikorera muri Akiam no gapoka ari finyo ingeso ndakuzi ko ni imwe mugurure ndaje canke iti nyarusa je ngaye mbere umuryango mfise akazi saa 4 6:00 buri muri saro kacuvayo nka saa 8 nishachoka sana mi kabisa Rino tubagore gato kubwa Akiam akarefre kamajwe ari muri ihorere kubwa Akiam byonyene gusa akatuzokagumane ngicibutso ko vyigeze kuba ko mugeze gurira hamwe ibyacu birasengeye ihorere dana mama ihorere
ibyacu birasengeye abihaye nkagashimwe. Asante. Bano bibujumbura Noheli nziza n'umwaka mushasha. Je nitwa Badru Promoter, umuganga umutse gatutsa kitinya moto maso vibe killer gisero karuka. Right now ndi muri ville hagati, ndi muri centre ville. Umusaza ari gute? Ni fresh, umeze neza. Turi muri ville ndibaza murabizi yuko Randi Promoter numwe abantu bazwi cyane. Abantu baravuga ati Randi Promoter mambo ni yaje ngati fresh. Uyu munsi rero twaje gutemberera ahantu hadasanzwe. Ahantu basanzwe bakora abigeme inzara, umushatsi, ibiki n'abahungu kuwoza mu maso bita kuri Akiam Beauty Stylist. Akiam Beauty Stylist niyo turi. Uyu munsi rero muri Akiam Beauty Stylist bavuze ati uyu munsi turifuza yuko dusangira Noheli nziza n'abakozi bacu basanzwe bafata abakiriya bacu neza ndetse basanzwe bafasha abigeme canke abamama kuberwa. Ariko kandi twongere tubaye n'agashimwe n'ubushimwe muri ubwo abantu baza guhabwa ubushimwe. Umuririmvyikazi Monia Fleur aza kuba arimwo nk'umwe mu bigeme bisize neza canke bakoresheje la beauté canke beauté yaho neza mu kwitaho haba mu nzara canke muri face canke mu kumwoza mu maguru canke mu kugira iki mu kuboza vyose ni muri Akiam Beauty Stylist. Neza na neza abantu benshi aho abatahazi ni kuri Salama. Ugeze kuri Salama ucwashika kandi vyoroshe. Mugumane natwe tuze gusangira umunsi mukuru wa Noheli na Bonane nabo muri Akiam Beauty Stylist. Follow me if Bali behind the camera. Ni aje fresh. Wana ushitse ngaha mbeshi murahazi kwa Simba mu mikate hararabana neza na neza. Ucamubona musize kuri sana kuri Pharmacie Salama. Uravye hakurya urabona ahantu handitse ibintu by'ama imprimerie nini ariko uca winjira indani kugira ushike muri Akiam Beauty Stylist. Follow me Bali. Uca bandanya winjira ndakwibutse neza karo ahantu honyene uri umukobwa ushaka gusa neza ushaka kugira akabiri kameze neza ushaka gusa barakoza mu maso nka Randi Promoter utigeza kuza muri Akiam Beauty Stylist. Guys, uyu munsi baraza guha ubushimwe abakiriya babo bimena canke bindani mu mutwe bagize iki babashoreye cyane. Follow me please guys. Viens. Chubandanya ukabandanya muryango wa mbere urawureka. Nyaje ko fresh. Ndibaza murabona ni bitu ama bling vya hatari, ibintu vy'ama bling vya hatari. Abakobwa bamushaka gusa neza, abakobwa bamushaka uzosaka abahungu tubakunde gute musa nabi. Turushaka abakobwa basa neza basa bien. Ukinjira gutuzo wasanga ari abantu bamwe ko barasukwa abandi ko baragira iki ariko utaingia ndani sasa. Nukwambura ibirato canke twinjira kunyene n'ibirato. Guys, ibiti ama bling ugishika ngaha gusa wakigona akamoto keza ama perfume meza cyane gusa muta neza. Abakozi baba basa neza bafise isuku. Baravuga ati uyu munsi rero bisaba yuko tubakorera iki, tubakora umunsi mukuru wa Noheli na Bonane. Ndakwibutse neza yuko atahandi hantu na hamwe uri umukobwa afise isuku wo mu gisagara ashobora gushira kinzara canke bakamwoza mu maso ashobora kumwoza ibirenge bakagira iki atari hano nkuko nagenda yibereka tucinjira gushika dushike nganda. Kwibutse kandi ko no munsi kandi umuririmvyikazi Monia Fleur ari mu bantu baza guhabwa agashimwe k'umukiriya yize menshi yasohoye menshi kugira abasa neza ko yamumura mu masho n'ibindi byinshi n'abandi bakiriya benshi muza kubona n'ibindi byinshi muza kubona behind the camera. Ivano kwa dufasha nk'amasana mu yaca bashikire ameze neza. Ndakwibutse naje ko ndi mu bantu bogejwe mu birenge ca ndasinzira. Abahungu bacho nugukoza mu maso bacha wiryamira ukisinzira. Follow me byinshi baza kwibona twashika indani. Thank you. Kabisa reka ndakumvishe kwanza yuko muri Akiam Beauty Style dufise service zose ariko kandi ushobora kuba uvuga ikirundi ariko wumva igiswa utavuga ikirundi ariko ukavuga igiswahili canke uvuga igifaransa n'icongereza canke ukavuga icongereza ariko utumva ikirundi. Twe abakozi bose turabafise, abakozi bose barabafise.
rero n'indi room nakubwiye ko ari house gang wamfate ni house gang irimo vyose imwe amaroom atandukanye ndakwibutse neza yuko uri umuhungu uri umuki ushaka ko bakoza neza mu maso ushaka ko bakugira ka massage ko bakagufyonda nyene bituye hatari ucuza rero turi muri room isanzwe ijamo abantu bashaka kozwa mu maso n'ibindi kabisa niko mjana mwana dada tunaongea Kifaransa tunaongea Kiingereza mimi niko fresh je suis capable de parler français si tu es capable moi je suis vraiment capable même en anglais I'm going to speak English speak English or French Kiswahili Kirundi Kiswahili très bien maujano ito nani Kiswahili pote tuende mimi ni Landry promoter mimi naongea lugha nyingi sana siwezi kuwa nakuona kuja mwakia mafu niache kuongea malugha tofauti ni hata sura yangu kwa finyore sura kaka yeye unazani niko sina tada juru Burundi diaspora roka uko fresh Niko fresh. Una kaza? Na kaza. Kwa majina? Naitwa Olga. Olga. Natokea Buyenzi. Natumikia hapa kazi ya fresh fitness. Vitu vya msura, ukitaka kupendeza nitafute mimi, tafuta hapo kwa Akiam. Utapata, utakuja utakutengeneza sura vizuri, ndakutoa mabuto yote ya msura kitaji. Ndakufanyia yani utapendeza sana. Yani ukuwe kama Landry promoter kuna kapoka kazuri. Kako finyore kwa kazuri. Bana utapendeza sana. Yani hii gang, yani hii location hapa ni yako. Kuhusu vitu ya macho, vitu ya kutafuta mafreshere, vitu ya machunusi nini vitu ya mapimpo yote kitaka tunatoa yote. Kabisa mimi nataka na waxi, watu wasisahau na waxi tunafanya kwa mwanaume kwa mwanamke wote, msijali, karibuni sana. Poko watu hawajui waxi ni nini? Waxi ile ukiwa na nywele za hapa, zile za hapa unatoa, za hapa pwale zote, miguu. Wote ukitaka. Mimi lakini sihitaji wax. Wewe unahitaji kabisa. Sihitaji, mimi nahitaji treatment. Oje tutengeneze msura. Msura mimi sura iko sawa? Hapana. Nifishongea na doctor kama mimi. Lazima nishakuangalia kila kitu. Maana niko na kitu unaweza kubadilisha. Kabisa. Afu humu unafanya. Pote ukitaka tunafanya. Mtu anakuwa anavaa anakuwa iko uchi. Tena na kutengeneza hapo. Sio kusema ngo kwa wiki moja vitarudia hata mwezi mzima. Kusema vinjo vinarudia, utakuwa na maopera, utakuwa na ule usio makwapa. Sasa mnatumika aje? Mnatoka tumevaa nguo au tunakuwa tuko uchi? Tutembee kwanza tuoneshe sisi unafanya kazi. Unaweza kutuonesha fasi unafanya kazi. Tena shida tena ngoni. Kabisa. Ini ndi room rero hari service nyinshi, ini ndi room y'abantu bashaka kuba koza. Iyo tunaona. Akiam wallahi. Una ka location climatisere kama bana. Vitu vya ma climatisere. Acha tuwashie waone. Tuwashie tupate ta example. Uko unaingiza kichwa. Ingiza kichwa hapo. Vua dinette. Dinette. Dinette zinahitaji. Unavuna hitaji uvue. Acha tuwashe. Mungu we. Acha wewe. Utakuwa kitu. Macho yangu yako. Kitaka hii rangi yani inatokea na rangi. Sasa hapa unatafanya shida. Hii inakausha imetoa mafuta. Nipatie kiasi nivue kiatu sasa. Ukota kiatu pale. Tunapata kia zote la usijaji. Asante. Merci. Sawa. Hapo naika tunabadilisha. Hapo nataka kufanya nini? Hapo kwa nataka ni kogota ile mafuta ya msura. Ya kogota sasa tu. Hadiumizi, sitaumia kitu. Siumi, hadiumizi. Hadiumizi hata kidogo. Sasa hivi kogota aje. Tuna maske tunatia. Ni hapa hizi hapa. Tunakupaka, mbona kupaka ni tunakutia mwa hii au tunakuweka kwa hizi maski zenye ziko hapa. Hizi hapa. Ndio. Unafikuna ingia au mna shida tu. Wala una au kitu hata kidogo, hata kimoja. Kabisa. Azimisha. Ukimaliza tunakupa care, kuitaka kunywa soda, maji, kafe, kila kitu. Kila kitu kiko. Acha haya. Mtoe sasa hapa. Guys. Akiamu kila kitu kiko. Tunakakimatizere pale vyote yani. Nasikia vitu vya banana. Niko nasikia vitu vya baridi kitu viko fresh. Sasa mimi waikuwa hapa zamani lakini service ilikuwa haikuwa. Hii si mpya. Ni mpya. Kila kitu kiko za Akiamu kila kitu. Alafu hichi hapa unakiona? Hiki. Hii ni akutia ili ule moshi kupiga ili tumale mafuta yalainike msura. Naenda tunaparua kama kawaida. Na hii hapa na waka na hii hapa. Hapa ni massage. Unaona unawasha hapa, unja tu.
Hatujawasha lakini unangoja kuwasha hapa, unafinya hapa na hapa. Moshi unatoka. Hapa ni kama sauna. Ni kama sauna lakini ya match ya msura. Alafu unatengeneza sura yako inakuwa vizuri sana. Kabisa. Ukitoka ni Ulaya atasema kabisa. Sasa mtu akitaka hizi service za Mwakiamu ni panahitajika nini? Kinahitajika. Mtu akitaka kupata hizi service za hapa. Tuko na karti hapa, tunampatia, hamna shida, na tuko na namba. Na ukitajia TikTok yetu tunayo, Instagram vyote tuko nayo. Akiamu Beauty Style. Unaweza kutajia namba mtu akitaka, labda mtu akitaka. Namba 62 17 17 basi. Yani mtu poko watu wengi hapa kwetu Burundi wanaweza kusema kama hawapajui kwa Akiamu Style. Lakini najua mimi kipindi kipita kwangu, nyinyi wote mnapaswa kujua kwa Akiamu, mnapaswa kupajua tena kwa nguvu. Kwa nguvu tunataka wa vijana wazuri wenye mapo nzuri, pofi nyore kama hizi zetu, poza kutakata kama hizi zetu. Tunataka wanawake wenye nini? Wanawake wanafanana vizuri. Sio wale wanawake kiwatana mikapa iwashiki. Kwa sababu gani wakupita kwa Akiamu, unapaswa kupita kwa Akiamu kupiga vimanani, kupiga watoe machuzi. Tukimaliza hapa tunakuonesha kule mafuta utatumia ili vije tutakuta kuna vile msura ili visiendelee. Na mafuta tunanunulia hapa. Tunanunulia hapa kwa kila kitu hapa. Kila kitu. Tukimaliza hapa tunaenda kukuonesha na kule vile utatumia ili vitu visiendelee. Guys, tuite 61 61 ni 822 118 bahamagare kugira bashobora gufasha iyo service mu gihe utahazi urabatelefona bashaka ku adressa cyangwa ukamamagara je ndi promoter nawe ni wombura je ni location ya mbere nzivumye ngamo bako mu misi mikuru wabujuje ariko bafisa bakozi ni imvura nitwigira tunamugumane nanje turaza kubera kandi ma service menshi ari muri Akiamu nanakwibutsa kandi kuri umunsi baza gutanga ubushimwe kubakiriya babo. Niyo rya mbere mbonye ahantu bagira babogereza inzara mini pedicure na mini ni pedicure na manicure pedicure manicure pedicure wax facial treatment kila kitu kiko yani bana. Karibuni wateja wetu, tuko hapa kwa ajili yenu, hapa mtufuate kwa Akiamu, kila kitu mtapata, mtapendeza, mtakuwa smart. Nawapenda sana. Kabisa, asante tayari. Yo guys, muri Akiamu rero nababwiye nkuko nababwiye, turafise service zose. Ayi ni service yo kozwa ibirenge no gukatwa inzara je sinzigene bavyita. Ariko ndikubona umuntu abikora aridondora hama heze atubwire service zo muri Akiamu zijeje koza ibirenge ngene zitwa ngene bimeze ngene bikorwa. Maji, meze neza? Ndashima Imana meze fresh. Yego. Iyi service bayitagura. Iyi service bayita pedicure manicure. Pedicure manicure ku bahungu cyari ku bakobwa bose. Abahungu nabo bariga. Navyo byose abahungu turaboza, abagabo turaboza. N'aba mama turaboza. Pedicure yacu rero sasa. Aya ni uyikora wenyine ngahanye. Oya sasa bantu babwira izina ryawe gasanga aro nk'abantu baruguru banakwibagiye usanga waramanutse nk'umufuko w'amakaro udashaka gusubira inyuma. Ruguru biragoye ariko wabwiye ngo witwa Ciza ariko hari n'abandi dukorana benshi tubikora twese kandi dukora neza cyane rwose n'abafise inzara zinjira rimwe na rimwe abapapa baraza twazikabukuza kabezo kora mu nkiku ariko usanga gwari kuri rwinjira wambaye ikirato ukasanga birakora ariko uje ngaha turashobora kubigira tukagukoramo inzara zinjira hama ukabikora neza tukabikora neza hamugwara ntibirigo rugenda kwa muganga kubera ugiye kwa muganga barukura je nkaje uravye ubona kuguca inzara rya wewe ndimo ndaraba kama kanovuga mugabo iminsi myinshi tu kabisa muri Akiamu ino service irimo none ndakubaza yego turabona ngaho mufise ibikoresho ibikoresho bisomeye ariko na service yo kunyukura mu maguru koza ibirenge ukumva woroshe ka massage ku birenge ku badamu koroha ibirenge abana n'ubu nagira yego ni cyayi ciza gihari cyo kuza kwiyogereza cyangwa gukara muri Akiamu. Iciza gihari muri Akiamu service twese tubazuguye kabisa service twebwe twazitanga 100%. Akabijya nakahe none kuko ndazi narone akabya gusumba kandi sasa rero twebwe turakira umukiriya neza
cyambere coco turakimukira neza hama tukamuha karibu akicara tukamwakira fresh ibisigaye tukamukorera neza akagenda ashimye muri akiyamo nta kibazo igihari ego ciza yes buri wa mugabo wanyine cibara umukuru w'igihugu kwihangira imirimo benshi baravuga yuko ngo ubuzima ukora ngo bwari ubuzima bwo koza abadame canke abakobwa mbega birakorohera nk'umuhungu njewe ndagerageza bikanyorohera kubera minonera kubaho biranyorohera ariko nuko gusa kenshi abakobwa ntakunda kwemerana abahungu kubera twe turagerageza kugira turondere niyo tubaho kandi turangira umurimo kandi nakazi abantu bose batosuzugura akajambo kamwe ku burongozi bwa Kiamu rero kuko urabona ko mba bwabize muri abahungu bavuga atereka muze kwiteza imbere urumva ko badasanzwe uburongozi bwa Kiamu rero sasa twe turabwishimiye cyane gose badufata neza akazo nakimwe gihari umukiriya yinjiye arinjira tukamwakira neza nta mwidogo ubaho ko yatwege ngaha n'umukiriya hari gihe dutanga sponsor ego none ibi baravyiga cyane kw'ishure cyane experience y'ubuzima nyine mu muganga ntibibaho ni nkaho ujya kwa mekanike kubana mekanike mu ishuri ntazashiramo mekanike yari mu ishuri irahari ishuri irahari mugabo benshi bagenda mu buyenzi bigayo barigayo experience y'ubuzima ni experience y'ubuzima wigamo kugira ngo basi ukumara akazi igihe kinini kuko no kurima ntibaziga ukumara igihe kinini uri murarima uravyiga ukasanga wabimenye mbega uburongozi bwa Kiamu mbega hari icyo buriko burakora kugira ushobore kurusha ama formation kugira mushobore kwiga donc plus que kumige vyinshi cyane kurenza cyangwa mwarahejeje biriho aho ko anje mba n'umukozi mushimwa na boss mugabo gusa karibu ubufise wese afise ico ashaka kuza kubaza muri Kiamu amarembo arafunguye haze karibu yige nta kindi yige amenye uburongozi avugana na boss kabisa muraho ikaze rero muri Kiamu ushobora koga pedicure manicure niko bavyita ni pedicure manicure ushobora kuza rero tukabafata neza cyane gose nababwiye nimero nababwiye harabana na Salama muri ville ushaka ahantu hose hazaba star kozwa abastar nibo baza kogerezwa nga abategetsi baza kogerezwa nga abagwiza tunga benshi baza kogerezwa nga wowe uja kuyogereza twigera tunaniko mutananigwa nkuko mubibona tuje kwakira Monia Fleur nawe no mu bantu bahabwa service nziza zonga utaramutse abakozi ba Kiamu no mwaka mushasha baramutse ra kuwa mbere tuvuga amafoto yawe ramutsa bose amafoto yawe ariko tutamenye ndavuga amafoto yawe kabisa ni Monia Fleur abandi bazaba baramutse ubunye tuzora duhindura Mo, imisa sensita exo mono yagufasha service ya gute yagufasha service ya gute akora service nziza mugabo samafuti yiwe we service agufasha ni ya gute ni watuma inzara zawe zima zimeze kandi inzara zawe zama ziterambutiyaje kuri social media muri Kiamu ahubwo tugenze kunkorera inzara uyu nawe agufasha iki uyu nawe ukora iki nakufasha service ya gute ukora iki we ndagutesha umutwe gusa kuri kwimana guys muri Kiamu n'abatesha umutwe bariho abatera inkuru mo uyagufasha service ya bose bakora inzara umuntu umwe mubasha akogwa inzara n'abantu 10 umuntu bamwe baramoza abandi baraja kuzana uyu ntarimo donc aba bose ufata neza kugira ntatakaze kabisa mo baje gusamanje basanzwe ugukora inzara atarahetse cyangwa gutesha umutwe barakuririmbira iyo rero canke ryoha rondera inoti ryoha aho n'uje cyo gusarindira abantu ngaha Kiamu agira irungu aho mutwenze turabandanya service ibintu ni bona ira Manuel uyu nawe service yagufasha amahoro muri Kiamu Beauty Style
Yego ndabona ko amasaha ageze kure kandi abantu benshi ndazi ko mwaje ngaha muvuye mu mirimo itandukanye, ariko kubera ko muri Akiam dufise urukundo kandi twama twitwararika ndetse tukitaho abakiriya bacu, uyu munsi ijambo nyamukuru haruza kurivuga, muze kudutiza umwanya wanyu ndetse n'amatwi yanyu kugira tuze kumva ijambo ry'umunsi. Ariko ahanini ikintu nyamukuru catumye tubahamagara hano muri kino kibanza nuko twifuje yuko dusangira namwe umwaka mushasha ndetse no kubifuriza Noheli nziza. Byinshi muraza kubimenyeshwa, ariko murazi neza yuko bavuga ngo hakora mu nda, si byinshi cyane canke ntibirenze gose, ariko ndibaza neza yuko nkamwe ababijejwe ubaza kwanza bakaturabira kugira uza gufata ijambo aze kurifata estoma canke ibihimba vyo mu nda bifise uko vyifashe byo baviza cyane. Reka tubanze tugire uko twifashe, hama ibindi duze tubikurikirane. Abafise umwanya muto muze kutwihanganira gatoya kugira bikunde umugigo wacu uno munsi tuze kurangiza. Murakoze. Ni kubwanyu mudahari nukuri ntacyo twaba turije. Hamwe n'ivyo turabishimira Imana yo mw'ijuru ko yaraduhaye abantu nkamwe bafise urukundo, mwaduteje imbere kuva tugitangura kugera uno munsi. Ntimusanzwe nukuri mwikomera amashi, mwikomera amashi rwose. Hama mu bikorwa bisanzwe bikorerwa hano hashobora kuba harimo bashasha bashobora kutugendera tubahaye ubutumire batazi ibyo dukorera hano. Harimwo amasondo visage, harimwo manicure pedicure complet, harimwo amaproduit amavuta y'abana, amavuta y'abagabo, amavuta y'abadamu, tugakora na waxing complet, tugakora na lashes. Nukuri turabizeza ko uyu mwaka tugiye kurushiriza kubakorera amaserivisi meza yo ku rwego ruri hejuru. Nk'uko mwatwizeye, mushishikare kugumana natwe, ingufu zacu no kubona mwebwe musa neza mukayangana. Nta kintu kiryoshe no kubona abapapa, abahungu, abadamu bikunda bakaza bakoresha amasondo visage kugira mugume mutagaje. Rero biraduhimbara rwose. Tukaba twateguye agakado kuri mwebwe nyene twavanye kure. Ni benshi muri iyo myaka 6 abakiriya badutumbereye, ni benshi cyane, ariko bamwe ntibashoboye kuboneka kumvo zitabavuyeko. Ariko mwebwe nyene muri ngaha ntimutahuka. Kandi ndangiza ishimira rwose Imana yo mw'ijuru, yo yaduhaye umukoresha mwiza, yaraduhaye umukoresha atandukanye n'abakoresha bose. Uwo mukoresha impamvu ndiko ndamutaka nuko ari umuntu yuzuye urukundo, n'umuntu w'icitegererezo. Ndiko ndamuvuga uko mwokwibaza ngo ni ugushikuza, ariko si ugushikuza habe na gato, kubera ko n'umuntu yumva abakozi akoresha. Abenshi barasuzugura abakozi babo, abenshi barashimira abakozi babo, ariko rero hariho ikirushirije gusumba ibindi byose. Hari aho murigera mubona umukoresha yiyumvira gushimira abakiriya biwe? Icyo nicyo kintu kiri special. Navuga ati iyi event yose yateguwe ku bwamwebwe, ni kubera ko yabiyumviriye, afitiye urukundo rwinshi rudasanzwe abakiriya biwe aribo bacu. Rero Imana yo mw'ijuru ishishikare kumwagurira imukoresheje idasanzwe, kuko gutera imbere kwiwe no gutera imbere kwayo. Kandi mwebwe mutabayemo twebwe ntacyo twoba turi. Imana yo mw'ijuru ibahezagire, ishishikare ku aho mukura hasubizwe inshuro 2, kuko urumva mutariko
muraduteza imbere twoceka intege tweba ariko Imana yo mw'ijuru ihezagira ibikorwa by'amaboko yayo kugira natwe dushishikare tuguwe neza tubaha ibintu byiza musa neza mutagati aho rero mwikomera amashyi kubera muri abantu badasanzwe rwose ikintu gikurikira turifuza guhereza amagift aba mwebwe nyene mwatwizeye dufatane n'agafoto tubashimire sangire kandi ego rero ingene ikintu tuza kugikora turafise bamwe mu bakiriya badasanzwe babanye natwebwe harimo uwo bita Ange araza kudufasha uwo bita Ange n'umukiriya wacu kuva kera yamye atuba hagufi ndetse akora bidasanzwe kugira tume dutera imbere akatuzanira amafaranga akadushorera ngagenda neza rero nabana baza kudufasha kugira dushobore gutanga ama gifts twatoye bamwe muri twebwe baza kudufasha kugira bashobore gutanga ama gifts twashoboye kubategurira bamwe mu bantu babanye natwe igihe kinini ndetse banatwitayeho cyane kuko ko abari ngaha batatwitayeho ariko mwese mwaratwitayeho ariko twateguye akamoka geste gatoya kugira agashobore kudufasha kunezereza uyu munsi no kunezereza imitima yacu kuno munsi kubasha gushika hano. Reka dusabe rero umukiriya wacu Ange ashike hano imbere ashobora kudufasha gutanga ama gifts ku bantu badushoboye kudufasha kudushigikira kuva kera kubera ko tunasaba n'imbabazi bamwe mu bahagarariye kino kintu canke ino Akiam ntibashoboye kuboneka ntibashoboye kuba bari hagufi ariko ndibaza neza yuko ibintu byose biriko biragenda neza. Rero dusabe mubasha kudushigikira harimo Ange ashobora kudufasha gutanga amakado twashoboye gutegura uno munsi murakoze. wa mbere mu bakiriya bacu en fait si wa mbere mu kuvuga mu gisigimbwa turavye mu bahari abenshi bacigiye ko kumvo zitabavuyeko batabonetse batari hafi abandi nabo baraza barahaca bagatora murabona yuko imyanya ya kino gihe igoye mugabo na Monia arimo Monia Fleur benshi baramuzi ari mu bantu nyene twifatikanije rero turamushimiye cyane Akiam yaramuhisemo muba iha agashimwe amashimwe kuri Monia Fleur yabatamuzi Monia Fleur n'umuririmvyikazi w'umurundi kandi n'umuririmvyikazi agezweho ariko gusora indirimbo yitwa ihorere ku munsi w'ejo ari kumwe n'umuhungu basanzwe bakundana yitwa Rinoji muramuzi Monia Fleur n'umuririmvyikazi sinarizi yuko nawe atagatirano numwe mu bantu yoshize kinzara abasanzwe bamushira kinzara muri Akiam inzara zanyu ziratera mbutiyaje ku mbuga none mugabo ujya ubugare gute ngo bigenda gute sarinzi kabikorera muri Akiam no ugapoka ari finyo muri Akiam nko mwabonye rero ahantu ntihasanzwe umuririmbyi Rinoji umva ukuri nawe akaba arose gift nk'umu bantu asohora amafaranga menshi kugira Monia Fleur hase neza sinzi ko nawe araza kwisiga amasiga inzara kera kuri Legend yarasiga inzara ariko ubu sinzi cyakwa Rino ni aje Maiji umeze neza Akiam uyibona gute Maiji kubona umudame wa yarose agashimwe kandi benshi bavuga bagira barasohora ariko aba boss abantu basohorera ntibibuka kugira comeback ivyo donc abakiriya babo bakoresha ubwo wavyakire gute biraryoshe nazo ko basanza baravuga kubigira buri mwaka kugira ngo abakiriya bagume biyongera biri byashikira n'abandi ngira bizobaye ingozi zo kwanza turabibuka ego uri umugabo waronse agashimwe wovuga iki cyo naryohewe nazo ko ndaronse kubera bana bazagire cyane ego uitwa Ange n'umwe bantu barungitswe n'uburongozi bwa Akiam bwasho guserukira abako ratanga ubushimwe tosha gusaba yuko muhamagara Monia Fleur nawe bakagarara hamwe kuko kubona umugabo aroza agashimwe n'umugore akaronka agashimwe biba bitesa sana biba birenze it's Monia ihorere mwana wa mami ihorere
nakiwiwe kubera ko ngo numukira yinjije menshi umva ko pourcentage yako imo mzee hela yako hiyo Monya Fleur oya Jerry gerayira Monya Fleur ni kintu cerekana yuko udatamba wirorera iki ni kiba gisanzwe ko udatamba wirorera amafaranga yose ushira mu bintu bijanye no kwisiga no inzara nziza n'ibindi ubona ko bitapfuye ubusa ubwo wavyakiriye gute uravye agashimwa hawe na Akiam? Nibaza ko ari kimwe mu bintu bitanga courage ku bakiriya aussi kandi nibaza ko ari ibintu tutadusanzwe tumenyereye aho company runaka cyangwa yiyumvira gutanga agashimwe ku bakiriya rero nibaza ko all I can say turabashimiye cyane n'abakiriya banyu ego nk'umuririmvyikazi turazi ko mufise akazi kenshi harimo no kugara kwinshi twabonye waje kwifadikanya n'abakiriya kandi bakubonye ku buntu mugenzi neza yuko apparence yawe benshi bakunze kwibona ariko barica amafaranga ndavuga na visage igihagararo cawe vyose byagenze gute birusho kwitaba Akiam vyoroshe kandi uri kumwe n'umugabo wawe acacere ingene muvumye muri mino minsi babuja nk'uwaserukiye Akiam wowe mwakiriye gute ko aramubonye baririmbyi bakomeye nka Monia Fleur na Rinoji? Nukuri turanezerewe cyane n'abana b'umutima kandi n'abana bafise urukundo bafise igikundiro burya umuntu ahabwa icyo atanga bafise urukundo barakundwa turabakunda cyane kandi turumva ko uwo tugiye kubitaho kurusha kuko nabo bari mu bantu baduteza imbere kandi badukunda. Ego nubwo ubutumwa muza guha abasanzwe barongoye Akiam bivaye na support mwagiye murabona mwagiye murerekana aba customers care abantu customers banyu pito ego abarongoye Akiam nabone ndazi ibintu bazobikurikirana kuko barabikurikirana hagufi ibi byamaze kubashikira kuko bari mu bantu bifuza ko ibintu bimera neza kandi bifuza iterambere ry'aba customs baza hano rero biraza kubahimbara gose cyane kubona bafise abakiriya batwitayeho gusumba abandi mu mwaka hama kandi hakaba harimo n'urukundo rwo kubagirira ibyo nabo batugirira rero ubutumwa burabashikira ndaza kubashikiriza ko nasanze dufise abakiriya b'umutima kandi bafise urukundo kugira umukiriya ni kimwe no kugira iyo mukiriya w'urukundo akuzanira ivyiwe akabizana n'urukundo nikindi. Ego murakoze rero harambe Akiam murakoze nawe nk'abo barimvye barundi mwe kuza murakira ama sponsor barimvye barundi baronka amara bagiye muri show mwe kuza murabagabaniriza ego akandi kantu mbonye n'abakiriyemwo ahubwo nukuna uretse kubagira promotion gusa bakaba nk'aba brand ambassadors. Ego tugiye kubagira aba brand ambassadors batitangiye ibyo mwavuze n'ukuri abandi babona batanze amara ariko twe tubaronka batuzaniye ahubwo ivyabo turabagamburukira n'ivyo mugana bo bafise urukundo rwo kuduteza imbere rero ahubwo ubu nibo bagiye kuja imbere bagiba aba brand ambassadors ba promoting Akiam amwigera kure kuko nka Monia Fleur post nze 2-3 Rinoji wewe n'ibindi bintu kuko n'umugabo n'abana bakunzwe vraiment kandi basa neza bafise igikundiro abantu tutawuri n'ugutandukanye mbwa n'abana bakunzwe bafise n'igikundiro kabisa. Murakoze Murakoze cyuma nabonye hariya nico kimufasha kugira gikwege ibintu. Ego tubandanye mpamagare Madame Christelle muri jande wacu. Madame Christelle mwabyumvise yashimiwe nashimwe avuga ko kuva 2015 hariho abakiriya b'umuntu vraiment n'abandi bamubona ari inkora mutima nka kurya n'umuvyeyi mu gushimira abana batonde kuko batanye amanota usibye ko ashimwe bavanye kure mu bintu byose Akiam yagiye irunguka yashimye gushira imbere kukwama bateza imbere mu maproduct ya Akiam arimwo hari ibintu by'amatiro bagira agumako arimwo donc no mu mama vraiment supportingana mwambonye ni mama mwiza rero nawe ne Akiam yashimye kumuha agashimwe.
fata agafoto cyo gira ba 2015 na 2025 cyo wibuka kabisa nkuko bibabwiye rero mwamwumvise amateka yo mwayumvise kuko yakoze ibidasanzwe amafaranga yiwe niyo yatumye twubaka neza nkuko amafaranga yiwe ari mu byatumye duhindura tugura ivyuma urumva ari umuntu mwiza imana imwezagire cyane rero uwa gatatu reka mpamagare madamu Arida. Madamu Arida nawene nukuri numukiriya wacu mwiza numukiriya wacu mwiza cyane yaduteje imbere muri uno mwaka umuntu ashobora kuza ukamenya ikingo gito mugaga akora ibikora inka nawe yaraduteje imbere cyane nukuri turamushimiye rwose Akiamu yaramwiyumviriye ko nk'umuntu yaduteje imbere byagutse mwarakoze cyane n'abatekera agashimwe kurikira ndagomba mpamagare na madamu mama Alice ni pasteur wicaye ngaha Ashimu yambwiye ati jewe vraiment byo mama simura ngeno mvuga mu madina uwabana biwe bose bakoreshereza ngaha kandi nukuri kuva ikiringo kirekire nawe ne yavuye yifatikanya n'abana biwe rero kumboza uko abana biwe benshi baza bongera bagenda namuteye surprise niwe nahamagaye afise imirimo arongoye afise ibintu byinshi bimufatira ariko namugoye nk'umwana wiwe nanje yasize mu gitigiri cy'abana biwe ndamubwira ati akiyamubwira bafitiye agashimwe nk'umumama adusapota apeti kuri muntu wese yashoboye kuronka icyo afungura twumvikane apeti kuri buri muntu wese yashoboye kuronka icyo afungura ari utararonka amuhereze rero nashaka gusaba dushobore kumvikana kwa dushobore kuyaga neza. Naomba tuelewane kwa sababu kuna watu wako na muda mdogo kugira tubandanye urubanza rwacu kwa sababu tuendelee na shughuli zetu. Rero uyu muri aka kanya twamukoza dushimire kwanza abashe gutegura bino birori kubona bashoboye kuduha ico dushobora gufungura. Twagomba twakire rero umwe mu bantu batanguranye na rino shira hamwe kubera ko turazi neza ko benshi cyane nituzi yo byavuye nituzi n'izina ryo ngaha ico risigura ariko baraza kubidusigurira byose. Buri kintu cyose kiba gifise intango. Twe rero nk'abakiriya ba hano turashaka kumenya intango mbega byaje bivaye kuri kitwisanze ngaha kuri kitwisanze hano hantu kuri kitwisanze twakunda cyane mbega bavuye mbega batanguye ryari byose turifuza ko tubimenye. Reka twakire rero ashima umwe mu bantu novuga neza yuko afise icyazi cyane kuri no saro yacu arafise ibyazi byinshi cyane. Turifuza yuko twomuha ikaze kugira ashobore kutuyagira atuyagire muri make bimwe mu byo yobazi kugira Akiam ishobore kubaho. Turaguha ikaze. Murakoze cyane. Twumvikane tuga agacerere kugira tumwumvirize. Zamukoze. Murakoze cyane. Akajwe. Nkaba ndabashimiye cyane ukuntu twabateye akamo ko moza tugasangira umunsi mukuru w'ubunane twipfurizanya na Noel nziza. Namwe mwahevye bamwe bahevye ibyabo bakora barashika ngaha hari naho hariho bamwe byagoye kubera imvo zitandukanye ariko nabo ndazi ko badufise ku mutima ko baciye bamwe ngaha baraturamutsa bacavuga ati turabandanije mu bindi bikorwa. Havuze menshi canke ndandire muri biriya na biriya Akiam yavuye kure.
kandi mu kuva kure mu babisizemwo uruhara ni mwebwe nyene mwadukuye kure kuva nkiri muto kugera aha ngeze. itariki zingahe? Yakiyamu yagiye gutangura itariki 26 z'ukwa 12 2019. 2019 twaraciye muri masrago menshi, ari ibintu byinshi byagiye biduca intege mugabo kubera Imana namwe nyene mwaje mukaguma mudushigikira tukagumana umwanya ku mwanya, reba aho tugeze. Imyaka 6 iraheze turi kumwe namwe, ntibagiye hariho abo twaratanguranye kera kuva 2015 naho harimwo bamwe batashitse hano, ariko hariho batatu baciye ngaha abarambye ati kweri turafise ibindi bidufatiriye. Abo bose nabagiye barangwa baratugwa inyuma kebuke bakatwihanganisha bizogenda neza ntihenze. Abarundi turakunda ngo ejo ni heza. Twarafashe umwanya turatekereza, ari 2023 kabisa ngaha byanse tuvuga ati asha tugomba dutahe kurima tugende birase twugare. Ndi kumwe n'umumabuja wanje nawarambye ati twugare, ariko nagiye ndicara nambye atoke burya rero twige ico gukora tuhasubiremwo hazose neza tuzobona ikintu fe twarabikoze kandi mwebwe nyene mwakomeje bukebu mutugwa inyuma bukebu kugera kw'intambwe tugezeko. Turabashimiye cyane kandi turongeye turabashimiye cyane. Mutima w'urukundo mufise mwatweretse mukomeze no ku bandi tuzovyara ko yego imyaka imwe iratujana tumo turagenda, hariho abandi tuzosiga. Iya Kiyamu ntizigera izimangana ndabarahiye. Nganda afise umukobwa burya yatanguye kuza gukorera Kiyamu, azoheza ishuri Kiyamu. Yitwa nde? Iteriteka Nema Blessing. Ari nganye ishuri atangura umwuga. Ingo bino bintu birarenze cyane kubera ko n'umwana wawe urumva waratanguye umugambi hama ubu umwana ariko araheza ishuri ashikira mu mugambi wa papa wiwe. Yego. Wow. Azoza ishuri umwaka? Aracari secondaire. Wow. Ariko kw'Imana igenda ihezagira, kw'Imana igenda yagura imiryango, ifise umuryango munini ko aba bose mubona nga jewe n'umuryango wanje nta kibi coba kuri umwe wese ngaha. Hariho umumama aho ngaha twatanguranye 2015 kandi ari ngaha nyene. Araha nyene. Yego. Utwereke none atubwira ingene vyari bimeze. Mabuja karibu none. 2015 nari kumutangano. Ingo none. Karibu. Egera ngaha. Egera none tukubaze.
Mama na mahoro Namahoro. nitwa bande Nitwa Nzoyimana Christelle. Christelle 2015 wari ngaha Yego. amafeshere yari yose kuva ico gihe cyose gushika no munsi Cyane. Kandi aza kumabandanya kubera yego muri akiya mu byari bimeze gute 2015 tubwira ishusho wibuka hari hasa gute abantu bari bameze gute bari basa gute jewe nukuri bari basa neza nkuko nyene yego Imana igumehezagira ko bukeye uko bwije umubona bakayangana nyene ibintu bimera neza yego ubwo ndazi ko abantu bagitangura batangurana amakaske abiri turenge two kwiyaranje tw'imyaranje ubonye uyu munsi aho bageze nk'umu bantu batanguranye bo ubwaho byakira gute nukuri je ndashima Imana ubwo aho bageze nabo nyene barazi ko ari ugukenguruka kuko aho batanguriye siho bari akimugenda muzi ashimudakiramwo ikabona ko ivyo urimwo bizoguteza imbere nukuri aho yatanguriye si hari bibaze gutangurira ku Mutangano ubu kaburi muri ville nubonye Imana yamugiri yego mugomera abashi umuvyeyi murakoze cyane ego kugira dushobore kubandanya tumukeze cyane gose kubera ko mu mugambi wa nyine cibera umukuru w'igihugu cacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashiza ugwaruka imbere kugira ushobore kwiteza imbere burya ivyo dukora byose tutabyeretse Imana naho byovomoka nukuri n'umuntu adufatisha isengesho ngaha ikintu cyose tugize aba yatweretse Imana rero ashimye avuze tujye wese mbona ngenja kumuvuga mu mazina kuko yanzaniye umuryango wose nawe arimwo yumve yuko tumwishimira gose kandi tumukunda cyane abandanye kuturagiza isabisho kuko niwo muhamagaro Imana yamutije natwe tubandanye tumuha urukundo ndazi ko atazokudukura ko ijisho atazodukura ko n'umuryango mwarakoze cyane amashimeshi ku mukozi w'Imana egara abakozi b'Imana kera duteye inkuru gato kera hari abantu bavuga ngo umukozi w'Imana ngo bagena ikirago tukigahengama ngo urumva ngo umukozi w'Imana agira ibiki ariko umukozi w'Imana gusa neza zogutagata sokuja muri akyo bakamukubita neza caka imashini abonye isura nyene ibintu vy'amafesheri bitubikani amapasta Imana ibahezagire cyane yego nagomba mpamagare n'undi muntu ngaha muri ino nzu sinzi haroye yitwa Olga tabaye hariho n'undi muntu wo muri ino nzu aja guhabwa agashimwe ni umuntu yiswe yashimwe mu bantu bakora muri ino nzu ni benshi mugabo harimwo abantu babiri twakunze cyane setane mwumvise ko yabwiye ko 2023 byari bicitse rero ashimu akore cyane abandanye ashimu afise umwete ashimu afise ugusenga afise ukwizera nukuri nawene akiyamu koko yaricaye umva arayihetse rero turagushimiye na wewe bandanye tugirira ibintu byiza nibyo twipfuza murakoze cyane Madame Olga bivanye nuko abenshi bagiye barazitora ibi tugize ko hari ugusangira mugaraho bitashobokeye hariho abagiye barazitora hariho n'abandi baduhaye ama message ko bazozihitana babonye umwanya Eric muramunyereka bivanye nuko rero abandi bazoza barazitora ntimuje gutangara ko hari abo mutabonye shatse kuvuga abana bo muri ino nzu ko bo barabazi kandi nta nkeka nibaza ko abantu muri ino nzu mwese muri ngaha muri ino nzu turabakunda muri abantu bacu ama gift tubahaye ni mato ntaringaniye n'ivyo n'urukundo tubafiseko ariko ni symbole yerekana ko tubakunda cyane reka mpamagare Eric sinzi ko ari ngaha
afete birabatangaza kubera na Eric nawe ari mu bantu baza kwisukurira hano ibintu vy'urukoba rwo mu maso. N'umuhungu w'umusirimu. Asha n'umuhungu w'umusirimu. Ari mu bahungu baduteje imbere cyane kandi murabona n'agafreshera fisi. Iyi ni akiyamwe. Rero Eric nawe turagukengurukiye. 2025 watubereye umuntu muzima w'ingirakamaro. None Eric, kiye kimashini wabonye kimeze gute? Kugira mashini je bashizemo chandiru. Sure, man, I don't know, but you speak English, mister? I don't forget about it, but Okay. whatever it is, barankoze neza. Kandi zo kumanza nga. Lazima utasiza bankora no most by the way. No muslim. Okay, congratulations, my I appreciate it, man. Okay, All thank you. thanks. Ifoto. Eric arasirimutse wawe. Okay. Olga rero Olga n'umudamu wo muri no nzu umwete nawe nyine udasanzwe yasanze ngo ashima akora ibikora inka ngo nzoruka nkoze ngo mu kirenge cashima ngo cyenda harenge. Olga arakora cyane kandi raporo yatanzwe nashimu nyene. Olga nukuri muri no nzumve ko tugukunda kandi tukwishimiye ibikorwa vyawe turabibona ubandanye kandi urushirizeho. Mtoto wa Bwenzi, congratulations. Merci. Ukumbuke kwa ulitoka wanafaa ufanye kazi. Fanya kazi kwa bidii. Ego rero reka tumushimire Ange nk'uko mu bantu barungitswe n'abasanzwe barongoye Akiam kugira ashobore kudufasha gutanga buno bushimwe. Imana ibayizagire tubona ko mufite n'indi mpano yo kuvuga kuko nibaki babishoboye sitarinzi ko mubishoboye ariko nibaza baze kurabira ndaza kwanda gwa ka envelope kubera ko wadufashije. Murakoze. Wadufashije cyane ufite impano. Murakoze. Bya marketing ubishobora. Murakoze. Ego tumushimire tushimira no ego haru twa yacirewe gato ariko ko yashoboye gushika ariko nawe dushobora kumwereka imbere Madamu Moza arenguke hano n'umushinga ntahe wiwe abadamu hajya kenshi nta bikorwa tujamwe abashinga ntahe batemeye. Madamu Moza arenguke hano n'umushinga ntahe wiwe. Karibu. Madamu Moza ariko araza nawene ari mu bantu muri Akiam bakoze mu ma activité yose ahari. Akiam ifise ama activité menshi ariko mwayo ma activité yose umushinga ntahe wiwe arakora mu ngodo. Imana ibahezagiza nk'urugo rwahezagiwe akamurungika gusa neza. Donc murabona ko ari n'umudamu mwiza deja. Hariho n'ukuri abashinga ntahe badushigikira mu bintu byose. Mushingana n'ukuri murashigikira umudamu ndazi ko atavyishoboze murakunda kwasa neza ko yari n'uwo mwahisemwo. Imana ibibahembere. Hama Moza turamukunda cyane muri Akiam abandanya dukunda na tuzorushishara kumweka urukundo tumufitiye. Mwarakoze cyane. Papa wabonye ko amafaranga babuja biragatowe biragato. Papa wabonye ko amafaranga yawe burya abantu bafite imitima ababosi bagifite imitima muri Akiam bavuze ati uyu muntu aradushorera ni noti yawe kandi noti yawe izanga baca bamuhana na gift na gift bino bintu birarenze sinzi ko araho mumaze kubibona ego awashise hapa wanakuwa nataka kuonesha kama pesa yako endi bure. Yani tunaiona pesa inafika mjengoni. Na sisi tunapata kisi tutabadilisha tutauza ma ecran plat, tubadilishe makala, tutie tuuze manani ma perfume, ma vingine. Yani hii ni pesa yako baba. Enjoy. Bakupata sasa cha kukunywa baba. Upatie enjoy. Ikamamagare na Madamu Anike. Madamu Anike arenguke hano. Nukuri kumva twona baheka. Mugabo byo tugora ariko turabakunda cyane.
Madamu Anike nawe ne yaduteje imbere muri Akiam ama activity amwe muyamukundiye muyashoboye ashimye yishimiye yaratubaye hafi. Mwarakoze cyane kubana natwe muri 2025. Karibu kandi mwandanye muduteza imbere. Turabakunda. Yego. Rero muziki rero jewe nanje bishobora kuba amafaranga maze gutanga ngari make ashima maze kumora menshi ngo akanyoza ngo ibirenge kwanyoza ngo ibirenge ku minoti yanje rero je sindimo simpati gift wewe urimwa nuko nyene uri mu muryango sawa bisigo ekaranje ngerageza ndawe urimwe Nwobura agasabuni nje bwibandanyisa neza urakoze cyane narundi yashima menzo gakoresha sikibazo naco rero naje reka nkore cyane ngira nze ndaza cyane niyiteho umubiri wanje kugira mwakuza nanje nzoshimika murakoze cyane rero tubanye turyoherwa imivinyo irahari mave muso kila kitu kiko hapa ukitaka kuenjoy kudame misosi iko kila kitu rero murakoze twifuriza umwaka mushasha mwiza na noheri nziza murakoze mbega uwo bayifuza gusaba akazi muri Akiam imiryango iruguruye canke murakoze rero reka tubaze Hashim kubera ko abarongoye Akiam ntibashoboye kuboneka ariko nibaza neza ko ababizi nawe ko ari muri staff ko tangwa tuvuga ngo ku Bayisilamu bari hano assalamu alaykum wa rahmatullahi n'abakristo bari ngaha Yesu asimwe cyane amen amen muri make imiryango iruguruye ubuzi burahari ariko bivana nico wize ntuza uje ngo tukwigishe cyo tuguha akazi ariko uje gusaba kwiga naho nyene turabakira mwakira ryari mbega mwamfa kwakira canke murafise ibihe bisabwa turabanza tukaraba notion ufise iyo notion niyo duca duherako umwanya wose uboke urarosa umuvuga ati jewe mw'uyu mwanya ndumva ko noja kwiga umwuga uradushikiye turakwakira dusanze atani notion nimwe ufise turamenya aho duhera nuko dutangurana Ego rero ngejeje kumunganira ndibaza Akiam irafise ama platforms irafise imbuga murukana bumenyi basanzwe bakoresha bazoheza basore ugwete canke ugwandiko ruhamagarira buri muntu wese yifuza kwiga kubera ko hamwe tutobikora uko ko hava haza abantu benshi kubera abantu benshi barifuza kwiga abakobwa benshi barifuza kuvyiga ariko abakurikira mugere mu following ama platforms ya Akiam Instagram Twitter chekime na TikTok rero tuzobandikira ikete abantu bifuza stage dushireko n'amatariki n'ibisabwa nibaza nimwaba mukurikirana ama platforms ya Akiam muzoza mumenye vyinshi murakoze naho ndafise jam ufise ikibazo ufise cyashikiriza